ariko mbaze akabazo gashobora kuba ari gatoyi mugabo atari gatoyi. Twabonye ku ngingo ya 73 n'ubu ko hagumyemo ikijanye na contribution spéciale ikatwa ku mushahara w'abafonctionnaire. Ikihaja cari ikintu ciza cyane, mugabo ubwo muramaze kuraba muri aya mezi 6 aheze, mwararavye impact kuko umufonctionnaire ariko arakatwa ku mushahara no kumenya ry'amahera vy'ukuri ko agiye gukora ico yategerezwa gukora. Nkibaza nti nyakubahwa mushikiranganje naha mwotubwira ni ryari zibanki tuzovuga kweri ko zagiye zabaye liquide kugira ya ma commission de liquidation ahave. Kuko niki ndakivuga ko nzi ko hari recommandation yari yatanzwe mu mwaka uheze ko ibi vyizi banke zitagikora vyohera. Ariko tubona biguma bigaruka, umuntu nk'userukira bene gihugu turibaza tuti none ubwo recommandation zitangwa zirakurikizwa. Kumbure nsoma ingingo sinabibonye neza. Natwebwe twifatikanye n'abavuze imbere kugira dukeze leta y'u Burundi tubiciye kuri mwebwe nyakubahwa mushikiranganje mwaserutse uno munsi, kuko biboneka vy'ukuri ko leta y'u Burundi yitwararitse kujanisha ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu, iba yashize mu ngiro kongera ikajanisha n'uburyo. Ariko najewe nkuko umukolega hejeje abivuze, nongera nshima ivyo mugwi wamaho nyene iteka wakoze, ko turazi ko bakoze mu mwanya muto, mugabo turavye icegeranyo twabonye vy'ukuri ko bacicariye. Naje nari mfise utubazo dukeyi, hamwe ndaza ndagenda ngira nk'intererano kugira nyakubahwa umushikiranganje niyatwishura aze kugira ico afatiyeko. Jewe ikibazo ca mbere kiri ku ngingo ya mbere, kuri konte 7,880 aho mbona mutegekanya amahera atandukanye azokwinjira mu kigega ca leta. Mugabo hariho ico nari niteze ko cojamwo nsanga nta kirimwo, kuko kumbure ko badafise no nteguro y'ibwirizwa imbere yabo. Hariho remboursement avance sur subvention des engrais, hakaba remboursement crédit parlementaire, hakaba remboursement financement Sogestare Sodeco, remboursement financement rétrocédé Régie des eaux, remboursement achat maïs. Nizo zirimwo. Akabazo kanje aho kari ku makoperative sangwe ari ku mitumba yose, aho hari amakoperative sangwe twumva ko yungutse, mbega azokwishura canke ntazokwishura? Kuko ikinda kivuga ko muri legislature iheze bari batugiriye ivyigwa vy'ingene amakoperative sangwe ariko arasarura, turabona ko hari zifise umusaruro vy'ukuri, mugabo hari n'izahomvye. Nkavuga nti ubwizo zifise umusaruro zozo ntimwari gutegekanya aho zosubiza kugira ngo nejo ajya amakoperative yandi ntahave ahomba, ahubwo tugume tuyavyura cane cane ko yegereye umwene gihugu. Twibaza ko yogira ico aterereye cane mw'iterambere ry'igihugu n'iry'umwene gihugu. Ako nakambere. Aka kabiri nagafatiye ku kibazo c'8 umugwi wamaho wababajije. Nyakubahwa mushikiranganje twagira dushime nk'abaserukira bene gihugu ko ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu bigira bijane no kubegereza n'uburyo, biri ku ngingo ya 26. Mugabo turavye ingene irya ngingo imeze n'ingene mwabisiguye, umuntu yo kwibaza ko hariho gutangisha ukuboko kumwe mugabo hakaba no kubloka n'ukundi kuboko, kuko irya seuil mushiramwo kubijanye n'amamarché public haraboneka ko hashobora kuba hinyegeje inyuma akantu ka centralisation cane cane kubijanye n'amamarché public. Ibi navyo bikazoca bituma abo mu ntara, abo mu makomine bama bariko baraza mu bushikiranganje
uzoca usanga ataco twungutse. Nkibaza ntiyiseye nimwafata ijambo muraza kutubwira seye ahigera kugira ngo nk'abaserukira bene gihugu tubone vy'ukuri kwiyi decentralisation financière igiye kuba réel. Ahandi ho uko kiri nyene iteka nuko dayeri yishuye ico mu mugwi w'amaho babajije turashobora gusanga twagumye muri bimwe twarimwo hakaba decentralisation novuga théorique mugabo en pratique ugasanga bidakunze. Nibajije rero nimwasubira gufata ijambo muraza kutubwira mwotubwira nubwo kumbure jewe ntasomye ordonnance mukatubwira seuil vyoba ari vyiza kugira ngo n'abariko barakurikira bino bikorwa nabo bumve vy'ukuri ko leta ifise umwitwarariko wuko uburyo bushikira abene gihugu. Ikindi kibazo kiri ku ngingo ya 29 aho mubuza les institutions publiques et parapubliques zibénéficient des subsides de l'État kugurura amakonti de fonctionnement dans les banques commerciales ou dans les institutions financières. Iki wanashaka ni ciza kandi cama kivugwa imyaka yose. Mugabo jewe naciye niyumvira nti none ubwiye ingingo izoja mu ngiro hanyuma aya ma institution ya leta guma akora. Niyumviriye akarorero notanga nyakubaho umushikiranganje sinzi ko muzi ibitaro vy'Imurori yo biherereye canke ibitaro byo ku Mukenke. Ino ngingo mu gihe yoja mu ngiro kono yanditse hariho ama institution menshi yoca yugara canke ahubwo inyuma yayo hakajamwo novuga nko gukoresha nabi uburyo baba binjije kubera baba badafise aho babutwara kububika hari sekirize. Iyi ngingo ya 29 rero sinzi ko ari nshasha akaba ari nshasha. Murabe sinzi abo mu mugwi w'amaho ko baciyumviriye ko murabe nubwo inyegeje ikintu ciza ca transparence la mise en pratique yohavigorana ugasanga hariho ama institution amwamwe aciye abura ingene akora. Ikindi nashaka kubaza kiri ku ngingo ya 64 nibijanye na liquidation ya Banque pour le commerce et le développement na Banque populaire. Izi banke barabizi ko sinzi ko novuga ko ari uguhomba zagiye kera haheze igihe kinini. Mugabo kubona hakiri hama commission de liquidation nibaza ko hinyegeje inyuma ikintu cyo kuguma ahubwo uburyo bwa leta bugenda novuga mu bikorwa bitaza kuzana umusaruro. Nkibaza nti nyakubaho mushikiranganje naha mwotubwira nijyari zibanki tuzovuga kweri ko zagiye zabaye liquide kugira ya ma commission de liquidation ahave. Kuko niki ndakivuga ko nzi ko hari recommandation yari yatanzwe mu mwaka uheze ko ibi vyizi banke zitagikora vyohera. Ariko tubona biguma bigaruka umuntu nk'userukira bene gihugu turibaza tuti none ubwo recommandation zitangwa zirakurikizwa. Kumbure nsoma ingingo sinabibonye neza ariko nibaza ko navyo mwari kubitubwira uko vyifashe. Nagira nyene iteka simfata umwanya munini ariko mbaze akabazo gashobora kuba ari gatoyi mugabo atari gatoyi. Twabonye ku ngingo ya 73 nubu ko hagumyemwo ikijanye na contribution spéciale ikatwa ku mushahara w'abafonctionnaire. Ikihaja cari ikintu ciza cyane mugabo ubwo muramaze kuraba muri aya mezi 6 aheze mwararavye impact kuko umufonctionnaire ariko arakatwa ku mushahara nukumenya ry'amahera vy'ukuri ko agiye gukora ico yategerezwa gukora. Kuko harimwo ikijanye no kugura ama bank pupitre harimwo ikijanye na kam ariko hari igihe tugenda tugasanga mu mavuriro ubwo bukarata tabuhari ababukeneye ntibaburonke. Kandi ndabona ko ino ngingo n'ubu yagarutse. Mworaba impact ugira ntimukate umufonctionnaire hanyuma ngo amahera ntaje gukora ico yategerezwa gukora. Naha ndibaza ko muza kugira ico mutubwiye ko
hanyuma nyene iteka mwatubwiye ko tutoja iruhande mugabo igihe inama nkenguzamateka igendeye amakomine igendera abaheruka gutorwa twebwe iyo mwari mwaturungitse muri axe twarimo ya Buhumuza y'intara ya Buhumuza muri komine Cankuzo baratubwiye ibi vy'iyi kontra iri hagati y'amakomine yabivuze nyakubaho umushikiranganje muri exposé des motifs iri hagati y'amakomine na CRDB yuko mworaba mukayisubiramo kandi mwabivuze neza CRDB no mu privé amakomine nayo murazi ko ari collectivité locale zidufasha by'ukuri kugira ngo iterambere ryavuye mu makomine rishikira umwene gihugu yavuye mu mwene gihugu rimusubireko ariko batubwiye bati CRDB kata ibice 10% vy'amarosete tikandi amarosete yo muri komine abo muri komine ntibafise uburenganzira bwo kumenya yatowe uko angana namwe gumengo mwabivuze babona babasubije bamaze gukatako 10%. Jewe rero nkibaza nti hako mwiyumvira kwetanda ku makomine 30 mwari kubanza kwevaluwa muri ajya makomine 12 kuko baba bagira proposition nyene iteka navuze ko ngenda ngira proposition ko twabikuye mu baserukira komine bavuze bati ino politike ni nziza mugabo tutumashini tutugure komine tugure kugira za 10% bakata ntibasubire kuzikata zije guteza imbere komine nkibaza ntinya kubaho umushikiranganje mukoranye n'ubujeje intwaro yo hagati mu gihugu mworabizi kontra ko mutozi heyoriant ukundi nkuko le beneficiaire babisaba ni vyiza utumashini ariko tugugwe kugira ino contrepartie ya 10% iteza imbere komine iki naco ngira muzociga akandi numvise umengo nobaza mwatubwiye ibijanye na anagesa kandi umengo no mu nama nshinga amateka mwaravyishuye cyane ariko iyo umwene gihugu ashoye ibigori akamara amezi 6 nayarenga atararihwa kumbure wewe izo strategy ziba ziriko zirakorwa ntazamenya twebwe tukibaza tuti ngaho icofa ingingo yofatwa yose dushire au centre kuri umwene gihugu kuko yashoye abakeneye kuronka ikaye y'umwana yashoye abakeneye kuronka mituweli yashoye abakeneye kurungika umwana mu ishuri mugabo ashoye akamara umwaka atarishwe birumvikana naho twoba turi mu strategy yandi ku mwene gihugu bitazomufasha nkibaza nibi twari tukwiye kuraba tugashira umwene gihugu au centre de l'intérêt ngira nuko nyene twebwe duserukira bene gihugu duhava tubivuga ko tariko ego mumvo nimvano kandi mwavuze ibijanye najya ma bihozono nyene iteka ndasavye imbabazi mfasha umwanya munini ariko ndahejeje nuko ngarutse kuvyo nyakubahwa yavuze ajya ma bihozono yaduhaye recommandation ko dusubira inyuma twege tukaraba kwa kwiranye n'amahera jewe numva tutogifata gutyo nyene iteka mu nkundiye ahubwo kwa mahera yasohotse tukaba tubona hari hamabirozono menshi atarahera tukaba tubona ko atanimwe nizaba ziri ekipengira nkeye niba dutabare hari inzego zibijeje zikurikirana ry'amahera uwo yagira la responsabilité ibe tracé hanyuma ayasubize ku neza y'igihugu numva umenga ico ntitwoterana umupira kuko hari inzego zibijeje ikiri evident nuko amabirozono ataheze nyakubaho umushikiranganje nawe ikiri evident avuga ko amahera yatanzwe hari haho yaciye kandi hari inzego zibijeje rero nibaza ko ibibazo nk'ibi vyogenda biva mu nzira progressivement gutyo umwene gihugu akaronka icategerezwa kuronka mugabo kandi n'igihugu kigashira imbere reforme neza kuneza y'umwene gihugu n'abakibamo murakoze cyane imana ibahezagire nyene iteka